umutipe wawe ku munsi umusoma kangahe? Ubu rero ibi bintu mwiharaje abakobwa mwese mufise abatipe bari hanze. Abarundi nabo mushaka baze babane n'abandi. Uri George canke tayari? Tayari. Hari ibintu tora twumva ukumva ngo ujya mu tipe ngo ni mwiza ngo afise 6 pack, nimbari 6 pack, nimbari biki ntumbaze. Babandi usanga inda zabo zicafye ukuntu. Wewe bari batipe bameze kuriya nababandi bibida. Wewe ukunda bahe? Umutima uratera bebe ugatera kubwawe wewe naratowe kubwawe bebe ndi nyeguye umutima wawe kuko ariwe wanyigishije iyi si abakundanye kugeza ndibaza kuki tutamanye. Bakunzi ba Buja Hit TV ndabaramukije cyane kandi cyane gose bivyo ku mutima ndabakunda cyane nkuko mibona kuri microphone kumwe na Nancy Amanda inyuma ya kamera hari CK Professional hama uno wese ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane umurundikazi mwiza cyane azwi ku izina rya Nishimwe Ariane yavutse mu 1995 akaba ari umurundikazi asanzwe ari umuririmbyikazi kandi akaba ari n'umukinyi w'amareresi mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Imbere yuko tuvugana nawe byinshi reka aramutse abakunzi ba Buja Hit TV aramutse n'abafanzi biwe hama nanje ngire ko ndamuramutsa ndakuramukije cyane. Ndabaramukije cyane ndamutsa n'abakunzi ba Buja Hit TV nongira ndamutsa na basanzwe bakurikirana ibikorwa byanje ndababwire ko ndabakunda cyane. Bakunzi ba Buja Hit TV nkuko mubibona n'umukobwa ahagaze neza kandi ari top araberewe uraberewe. Merci beaucoup. Imbere ko tuvugana byinshi fashion ninde agupangira? Oya nta numwe vraiment. Byose urimenye urumva niwe wipangiye guhera hasi kugera haruguru. Ego guhera hasi kugera hejuru nije nipangiye. Okay. Umustar w'inyambaro ukunda gukurikirana ukuntu yambara ninde canke fashion wewe wemera cyane niye? Okay, sinovuga yuko harabo ndabira ko cyane kuko kenshi ngira nk'imudu nayishimye ndayigura uko nyene singo ko nje kuvuga ati hariwo ndabira ko mba ngerageza kwambara nkawe. Ego abatakuzi izina ryawe ry'ubusani ni witwande kugira ngo bashobora kumenya turiko dukurikirana umustar yitwa naka kubera turabizi amazina yanyu muba mwariswe n'abavyeyi ntimukunda kuyakoresha murafise ayandi yiwanyu muhora mwiyita swati mukitwa n'abafan. Izina ry'ubustar wewe uzwi ko mu kazi kawe ko kuririmba n'akamareresi niri? Mu kazi kanje nkoresha Rashly Nish abatari bakendi baza yuko kuri Buja Hit TV subwa mbere ndahaje nayimaze kuvuga benshi bo basanzwe banze nkoresha izina rya Rashly Nish. Rashly Nish kuri Instagram yawe na Facebook ni hehe ukurikiranwa cyane? Okay cyane kuri Facebook gusa no kuri Instagram ndafise aba followers batari bakeya umva bamaze kurenga nk'igihumbi ndavuga yuko atari bakeya. Iyo upostinze ifoto kuri Facebook nyuma y'isaha imwe uba wamaze kuronka like zingana? Oya nta like nyinshi ndonka ariko ijana gutyo kudoga. Urabona wokora iki kugira ngo like zawe canke followers zawe zongerekana? Okay cyane mba saba abankurikirana cyane kuza baramfasha mu partage navyo biratuma abantu benshi bashobora kubona ibikorwa byanje. Kumengo sinzi mu buzima busanzwe niko umeze uratekereje canke ivyo uri kubigira nga kubera bari kora gukurikirana bavuge ati ujya tandukanye n'abandi ba star tusanzwe tumenyereye? Oya no mu buzima busanzwe nuko nyene hose mbameze uko nyene. Ku munsi ushobora guheza umunsi wose uvuze amajambo angahe? Mvuga gake vraiment gake kaba. Urumva woyaharura? No yaharura yomba navuze. Boyfriend wawe yitwa nde nimba atari ibanga? Arahari mugabo sinshimye kumuvuga kuko hari impamvu. Canke ntumwemera ijana kwijana?
ndamwemera 100% gusa ntasanzwe abikunda yuko ego urumva hari ibintu biba ari privé atari uko nyene bidakenewe yuko abantu bose babimenya mu gihe bitahataragera. muri ko murekina amareresi turabona ama image menshi tubona mu mafilme yanyu ugasanga nk'umukobwa uri kumwe n'umuhungu mu gitanda nitubabona hepfo tubabona hejuru ariko tuba tubona mutambaye impuzu. Ese muba muri kumwe bya vraiment mutambaye impuzu canke hari ukuntu no hepfo muba mwambaye impuzu? Okay, hepfo tuba twambaye umva tuba doshatse kwerekana yuko nyene turyamye me hepfo tuba twambaye. Uri kumwe n'umuhungu mu gitanda mumaze isaha yose muri ko murakina ivyo ibintu ama scenario nkajya gukorana ko nibindi musomana. Muri wewe bigenda gute kugira ngo bishobore kandi ufise umukopa? Okay, akazi kose hajya umuntu nukwitanga kandi kuba nsanzwe nkina na filme nkakina n'ivyo byo scene yo mu gitanda umva aranyizera arazi yuko atakibazo na kimwe tuba turiko turakina n'abandi baba bahari urumva nuko nyine abantu benshi biratugora gutahura ugasanga biyumvira ibindi by'iwabo ariko je ndazi yuko atangorane nimwe birimwo. Ireresi wakinye wewe ukunda cyane canke wemera gusumba yandi mareresi yose yigeze gukina niye? Oya niho ngitangura iya mbere niyo nahereyeko. Okay. Iyo reresi yawe ya mbere yitwa gute? Yitwa Paradiso. Wayikinanye nabande bo bari abastar basanzwe bazwi canke nabo ni bashashe no bagitangura? Oya abandi bari basanzwe bakina nije novuga yuko ndi mushasha. Ego hariho witwa Ibanga benshi basanzwe bamumenyereye muri filime ndundi ari witwa Fanny Abel abo bose bari basanzwe bakina nije ndi mushasha. Tureke amareresi gato tuje inyuma y'ireresi reka tugaruke mu muziki watugiye ko usanzwe uririmba n'umuziki umaze kuririmba indirimbo zingahe uririmba R&B ugira hip hop canke raga ugira indirimbo zihe? Okay, maze kuririmba ubu kugeza umfise indirimbo 19 ushaka kwikana ibikorwa byanje ashobora kubisanga kuri YouTube nkakoresha izina Rashly Nish hose ku ma social media yiwanje nkoresha iryo zina nyene Rashly Nish nkaba ndirimba R&B ego. Urashobora kuducishiriza ko gato twumve ijwi ryawe ko rihagaze hariho abari kurikirana ikiganiro hariho benshi bifuze kumva SEO babizi ko ari abantu baririmba batazi kuririmba tusanzwe tubazi no ngaha mu gihugu barahari abantu baririmba batazi kuririmba bashaka kuturirimbira gato twumve si bya vrai ari talent canke wabigiyemwo juste kubera ubikunze. Ntaho nta kibazo kandi hariyo nasohoye ejo nyene nshasha reka bari yonyene ndabaririmbira. Umutima uratera bebe ugatera kubwawe wewe naratowe kubwawe bebe ndinyeguye umutima wawe kuko hariwe wanyigishije iyi si abakundanye kugeza ndibaza kuki tutamanye umpa kwicuza umwanya bantesheje muri kahise. Oh baby Yesukunzi babuja Hit TV mwavyumvise ijwi from Anitop ni sawa riri ku murongo jewe nashimye abasigara n'abandi ndabizi namwe mwashimye kandi ndabizi babandi siho ndi mwavyumvise Facebook yiwe Instagram yiwe hose mu ma social media akoresha izina ryiwe Rashly Nish mwashaka gukurikirana ibikorwa byiwe. Rashly Nish hari ibintu tora tumva kumva ngo ujya mu type ngo ni mwiza ngo afise 6 pack mbari 6 pack mbari biki ntumbaze babandi usanga inda zabo zicafye ukuntu wewe bari batipe bameze kuriya nababandi bibida wewe ukunda bahe? Ya umuntu ko yoba bameze kose nuko twoba twahoje nta kindi nkumva nta mukunzi nawe akankunda. Wewe ndabibonye shiro wa suruda utangiye kwivugisha ngo uko ameze kose usanga use umusheri nka babandi usanga usibida bigerina. Okay, umutipe afise inoti n'umutipe akenye ariko afise urukundo wewe uhitamwe nohitamo wankunda kuko amahera arahera none umva yaheze
Byoca bigenda gute? Ego. Umuhungu muremure n'umuhungu mugufi wacaguruwe. Yabo navuze ati kugira ngo ndi umuntu bivana nuko twoba twahuje gusa nta kindi noraba. Bakunzi ba Buja Hit TV naho umukope w'amata mutubwiye muca mwibwira muca muvyumva direct mukuru umukope wameze ko muca muvyumva umukobwa atangiye kuvugisha ngo umuhungu ngo bana ngo mfa kwa mukundana candamu chapa je nk'ubu namaze kumucapa namaze kumumenya ndi sure n'abari ko kurikirana ikiganiro cha Buja Hit TV bamaze kumucapa nimuze muri bagira kugira subscribe like share na comment nakaga kengeri ngo muze muragafyonda kugira ngo nyene mube update ibintu bize birabashikira ku mwanya uko dupostinze bibashikira ndacari kumwe n'uyu mukobwa mwiza cyane ndacari kumwe n'uyu murundi kazi akeye aberewe asa neza vroma yambaye neza ibintu biri ku murongo ijana kwijana ego amanota arayatahanye hama ikindi kibazo ca nyuma umutipe wawe ku munsi umusoma kangahe ku munsi oya nkubo ntituri kumwe urumva yagiye he ahari nyene urumva dutegerezwa kuryoherwa ari hehe none oya ntari hafi mugabo ntari ngaha ubu rero ibi bintu mwiharaje abakobwa mwese mufise abatipe bari hanze abarundi nabo mushaka baze babane n'abandi oya none ko aba ari umurundi nyene yabari ngaha mu Burundi umukobwa wese umubajya kubwira ngo umukope wanje ngo ntari ngaha abari ngaha nabo bazotwara abandi umva bari ngaha nawe nyene usanga bisaba iwabo bari ngaha nyene ego sawa cyo kumusoma turagihevye uhora umubwira ndagukunda kangahe ku munsi misi yose mu gatondo mvyutse ntegereza kumwandikira sinibagira kuvuga yuko ndamukunda ndetse umwanya wose turatuko turavugana ijambo ndagukunda sinigera ndagibagera tubwira ikintu kiri romantique amaze kugukorera misi yose wicaye ucibutse uvuga vraiment pasi banduki usinze umuheba n'uyu wanje kufani kufe tuzorambana tuzosazana kitubwira ndumva aho nyene noba ndiko ndamena amabanga urumva gusa kirahari kandi gusa wewe warakizi ndamaze kukimubwira ego urashobora gukubita umuhungu mukundana bishitse akagukorera nk'ikintu kikakubabaza urashobora kumukubita nk'ikofi oya sindamukubita gusa ndahora sisubira kuvuga mu mwanya ndashobora kumara n'umunsi ibiri ntavuze igituma utokubita umuhungu mukundana niki ntavyo no kubaho sinumva yuko nona vyubaho kakuduza ukuboko ngo ngira ndamukubite igituma rero cyo gutuma utavyubahuka nico dushaka kumenya sinumva no bihera oya vraiment sinumva umutima ntiwobindekurira ikintu wigeze gukora mu buzima ariko kugeza uno munsi ukiregreta impamvu wagikoze niki sinumva gabasha aha rero nukuyumvira sinumva yuko no gitora ubonye kuba uri umukobwa usanzwe uririmba imiziki ugakina n'amareresi muri wewe urabikunda turabizi ariko dusanzwe tuzi ko abavyeyi kenshi batavyakira neza iyo umwana wabo w'umukobwa abaye nk'umuririmbyi w'imiziki canke abaye mu kinyomareresi wewe muhira iwanyu abavyeyi bavyakiriye gute je vraiment muhira sinoja gusa ubwa mbere nkitangura barashatse kubimbuza kubera nyene basanzwe bazi yuko ni vy'abantu nyene bishizemwo bakavuga ati aho umukobwa wagiye kuririmba agiye gukina ibintu vy'amafilme usanga nyene sinzi ngene no muvuga ariko kurya batuyumvira niko n'umuntu ashobora kuba atari mu iyo kariyere y'ivyo vyose ugasanga hari ivyo akora bitabereye kandi utagira ngo ni umuririmbyi canke n'umukinyi w'amafilme iyo bavuze ujya mukobwa ni umuguruguru cane babashitse kuvuga sinzi biravana n'umuntu ingene amubona canke icyo afatiyeko nkaje sinzi ngene no bivuga urumva rero we nta mukobwa w'umuguruguruzi oya nukuri nta n'umwenzi nta n'umukobwa w'umuguruguru ufise w'umugenzi ukunda kuvuga utujambo twinshi niho novuga yuko yoba ari nk'umuguru je ndiko nobivuga kumenga ukuramira amajambo oya nukuri nta na kimwe ndiko ndabivuga uko biri Okay, umunsi umwe birashitse urahuye n'umukope wawe ari kumwe n'undi mukobwa bafatanye swat bariko bakora ibintu bikwereka ko ari umukobwa bagendana donc I mean arakuvanga
decision wofata aho niye. Okay, ndinze ndabibona nyene nkabibona n'amaso yanjye ndumva yuko ntoguma ndamugende nyoma kuko numva yuko atagaciro noba ngifisi wiwe numva nyene yuko atoba nkunda nkuko nyene yoba bimbwira. Yego. Urumva uhuye n'umuhungu mukundana ari kumwe n'undi mukobwa ariko arakuvanga uca umuheba. Wumva gwa rukundo watubwiye ko umukunda ari rwa vrai. Nugwa vrai umugabo sugo yego yobigira mugabo apana kubinyereka basi. Uzubaze mama wawe ko mu gihe cyose yabanye na papa watamusi numwe yigeze basi anavyikeka. Uzomubaze waciye umuheba aho muba mubana c'est vrai ushobora kwihangana mugabo mutabana urumva biragoye nyene kugira muze mubane mubanza mukihanganiranira mumaze kwihanganiranira mugatoca mubana kugira ngo nimwabana mwihanganiranira gusa bigize rimwe sava abigize rimwe gumye bibandanya kenshi mutarana abana urumva ko zoba ari ngorane murinze mubanaho vyogenda gute. Ku munsi uronka message z'abantu bangahe bakwandikira uri mwiza ndagukunda ndashaka ko mukundana ku munsi umwe wonyene uciye kuri page ya Facebook uciye kuri Instagram uciye no kuri WhatsApp tureke ni ama message angahe uhora usanga y'abantu bakubwiye ko bagukunda canke ko uri mwiza. Okay, ama message arahaba si menshi kandi si makeya abagereranye nyene gusa abanyandikira bo ntibabura. Uvyifata nko gute muri uwo mwanya koko usanzwe ufise umukopa ucu uvyifata nko gute? Okay, ndamubwira nk'uwabinyandika ndashobora kumubwira ati murakoze numvise abandanije ibikindi bikishaka ko dukundana shaka iki nkamubwira ati désolé ndafise umusheri. Okay. Si boyfriend wakubwiye umuhe password ya Facebook uritaye kwimo? Yego no imuha nakibazo yarinze ayinsaba nta sinoyimwima. Bakunzi ba Buja Hit TV umukope wiwe hari hose anyumvirize uno musi uyimusabe ni ayikwima muzoce muhebana kubera nawe uravyumva ngo ari tayari kuyigura uri tayari uri sûr ego certain ufise abantu bo ku ruhande bangahe bamwe twita ngo ni abatubesheje mu gisagara wowe ufise bangahe? Oya nta numwe niwe wenyene bro. Ikiganiro kiraheze gumumbesha ni wasura kumbesha tuzoba duhejeje ikiganiro. Nasura kumbesha tuzoba duhejeje ikiganiro. Umukope wawe ntari ngaha mu Burundi. Bigenda gute iyo nyene ndazi nawe ucuvyumva kandi adahari bica bigenda gute? Ndihangana ne twavuganye kuri telefone nkamwumva gusa biba biheze. Bakunzi ba Buja Hit TV twari kubandanya ikiganiro ariko ku mpamvu zitamvuye ko kubera aguma anyishura ibintu nyena mbesha kandi naje sinkunda abantu bambesha dusa n'abagomba barangitse ikiganiro cacu dusa n'abasigaranye ibibazo bitarenga 2 kugira ngo duheze ikiganiro cacu. Uri George canke tayari? Tayari. Okay. Umaze kugendana n'abahungu bangahe? Oya isicho kubivuga. Okay, tubihoze naco bitwaye. À part umucopain wawe, umutipe w'umustar w'umuziki wiyumvamwo umva ko mwogendana ninde? Twogendana? Oya nta no. Mu journaliste? Kugendana mu rukundo oya. Muhebanye n'umukope wawe urapanga kuzokundana nande? Oya. Sintegekanye yuko tuzohebana nta biri mu mipango. Oya. Umuririmbyi wumva ko ushaka ko mukorana indirimbo w'umukobwa ninde ngaha mu Burundi? Shani Queen wewe tuza twarahejeje no kuvugana. Ego. Uwundi wemera cyane ko yoba azi kuririmba gusumba Shani Queen ngaha mu Burundi ninde? Oya sinovuga yuko yoba musumvya gusa uwo mvuga ishaka gukorana nawe ni Esther hamwe na Shani Queen. Abo nibo numva yuko nshaka yuko twokorana. Umuririmbyi w'umurundi uri sûr ko atazi kuririmba ariko abikunda ninde? Arahari? Nukuri niyo bahari ntabyo novuga. Nukuri. Niwe bivuga niba byize kugira ngo jya muri murakosora. Oya ariko urabizi ko ahari. Sinibaza ko ahari. Oya nta uhari nta nivyo nibaza. Ego barabishobora cyane. Ego umujournaliste akora akazi nkuko bitabereye nawe mutubwiye. Oya naho niyo yoba hari naho novuga ko hari gihe usanga uri kuriteranya nyene ku bintu nyene umva
ifoke umuntu aca yihorera. abantu baba UI baba bameze gute? Baba bameze gute? Sinzi nyene hari umuntu nyene umubonye nawe uvuga ati urya muntu nantuka ntakwije neza. Umuravye gusa. Mu ba journaliste rero mumbwira urahora uraba ukabona ati uyu nizipanze. Nukuri nta numwe. Mu baririmbyi naho nyene ntawe. Bakunzi ba Abuja Hit TV ndabashimiye cyane, ndashimiye abantu mwafashe akanya mukicara mukurikirana ikiganiro cacu cuno musi. Narindi kumwe n'umwigeme, narindi kumwe n'umukobwa mwiza cyane w'umurundi kazi kandi ahagaze neza, ari top, ari class, ari ku murongo, ibintu bimeze neza nakaga mwabibonye, asa neza from. Kandi ndagushimiye cyane. Nanjye ndabashimiye cyane kuba mwanyiyumviriye mukongera mukama kano kanya. Nukuri ndabashimira kungene muguma mwitaho abaririmbyi, muradufasha gutuma tumenyekana tugera kure. Nukuri turabashimira cyane, nyene mubandanye, Imana igume bahezagira mu bikorwa byanyu. Gira icyo ubwiye abakunzi ba Abuja Hit TV n'abafans bawe ati vraiment akana kanyuma hama dusozere ikiganiro. Abakunzi ba Abuja Hit TV cyo ndabasaba no kugira ama subscribe menshi, bagira batora link, bagira share mu ma group baba barimo ya WhatsApp, ya Facebook cyangwa Instagram, kugira tugume turonka aba followers benshi bakurikirana ibikorwa byanyu. Nkasaba rero abakunzi b'ibikorwa byanje kumba hafi nkuko bamaze igihe babinyereka, kuguma banshigikira. Bakunzi ba Abuja Hit TV nanje ndabashimiye cyane kandi ndabakunda cyane. Mwari kumwe na Nancy Amanda kuri microphone, inyuma ya kamera hari CK Professional. CK Professional mcha muvyumva ariko ibintu Yes, we love you so much guys. Team yose ya Abuja Hit TV turabakunda cyane kandi cyane gose. Respect nimuze muri bagira kugira like, share na comment, kandi muri commentaire zamurandika ibintu mutashimye surtout nibyo tuba dukeneye kugira ngo tubikosore. Nimuze muri bagira kugira subscribe, kajya akantu kagakengeri nimuze muri bagira kugafyonda ko. Yari Nancy Amanda, ciao, bye.